kino gihe abantu bari kw'isi barenga gatoya imiliyaridi 8. Hariho ibihugu rero twovuga yuko usanga bifise abantu benshi cane bivanye nuko ivyo bihugu ari bito bito. Iryo ngerekana ry'abantu rero kw'isi ku rugero runini usanga rifise ingaruka. Ingaruka nuko nk'ibihugu usanga bifise abantu benshi kandi ari bito bito, uca usanga abantu bamira mu kujyanira amatongo, ubukene bakabwamiramwo. Tuze ngaha mu Burundi wacu. Igihugu c'u Burundi gifise abantu bangana n'imiliyoni 12 hafi n'inusu. Kiri mu bihugu bivugwa yuko abantu bariko bariyongera ku murindi munini uravye ingene kingana. Hari ibintu rero nyamukuru bituma haba iyongerekana ry'abantu ku murindi uteye ubwoba. Igituma ca mbere gishobora kuba n'ingaruka, ariko reka mbe ndagisigura mu bituma, ni ikena ry'akazi. Ivyigwa birerekana ko iyo abantu batagira akazi, iyo batariko barakora ibikorwa bibatwara umwanya, mw'ico gihe murumva yuko haca havuka abana benshi. Igikorwa rero uca usanga bafise, uca usanga baguma bakwabagura, ni ukuvuga ngo baguma barima bagateragira. Amba nagiye mu yindi kanda mwanguha, ndazi ko mwavyumvise. Uno munsi mugende mutambaze. Nuko rero akarorero notanga kugira ngo mubitahure, n'akarorero ko muri Covid. Igihe haba confinement, abantu ntibaje ku buzi, ni ukuvuga bakamara umwanya muremure bari mu mihana yabo ataco bafise bariko barakora. Barafungura, bahejeje gufungura nta kindi bakora, baca baruhuka. Murumva rero ko ryarondoka ryo ku murindi wo hejuru rica riva ngaho nyene. Muze murabe iyo abantu bafise akazi kenshi, ivyo bintu biragoye kugira ngo bavyiyumvire. Naho baza kuryama baza bacotse. Murumva yuko ahantu hari akazi kenshi, amahirwe y'iyongerekana ry'abantu ku rwego rwo hejuru ni make. Ariko ahatari akazi, amahirwe yuko abantu bashobora kongerekana aba menshi. Ico rero nibaza ko gitahuritse. Ica kabiri gituma habaho irondoka ku rugero runini ni ubumenyi buke mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza. Mu gihugu c'u Burundi abagore bize canke abakobwa bize si benshi cane. Benshi rero murumva yuko usanga ata bumenyi mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza baba bafise. Eka mbere n'aba barize nabo nyene ubumenyi ntibuba bukwiye neza. Kanatsinda nuko abenshi mwama mubona batwaye inda z'indaro canke izo batipfuza. Kubitigiri vyinshi ivyo bitumwa no kugira ubumenyi buke mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza. Uno munsi ndiko mvuga irondoka ry'amagara meza kububatse. Mu ntahure sindiko mvuga irondoka rijanye n'amagara meza ku bataragera kurondoka. Ariko nabo naho batarabishikamwo, vyoba vyiza bavyumvirije kugira ngo bizobafashe niyo hagera ko babishikamwo. Igira gatatu gituma haba iyongerekana ku rwego rwo hejuru ry'abantu ni mico. Murazi yuko muri Afrika bavuga ngo abana ni itunga. Umuntu rero ugasanga yavyaye intahekana, afise abana ndwi, afise abana 10 kandi atanica ashobora kubaha. Igira kane twovuga yuko ari imigenzo y'amadini. Hariho amadini amwe bigisha yuko abakirisu bakwiye kuvyara bakuzuza isi. Ubwiye Yohana ngo avyare yuzuza isi, avyaye abana 10, ntagira nico abagaburira, ntagira habaraza, ntagira minervare yo kuzobigisha. Urumva yuko abavyari ibarabara. Ibituma vyo hava biba vyinshi murashobora kuvyongerako, ariko kandi hariho n'ingaruka irondoka ry'abantu ku rwego rwo hejuru ritera. Abantu mu gihe bamaze kuba benshi kandi urusi rutariko ruraguka, baca bamira mu matati y'amatongo, haca haduka ingwara nyinshi, ubukene bukiyongera, eka mbere n'ibidukikije bikahagirira ingorane. Rero
murumva yuko tutoshobora kuvuga ibijanye n'iterambere ry'igihugu tutavuze no kwiyongerekana ridasanzwe ry'abantu mu gihugu c'u Burundi. Mu gihugu c'u Burundi haribonekeza iyongerekana ridasanzwe ry'abantu, kandi kugira ngo habe iterambere rirama hategerezwa kubaho n'irondoka rijanye n'amagara meza. Muti none iryo rondoka rijanye n'amagara meza gawampaye inka tworigira gute? Mpore uno musi nico cigwa c'umuzagazaga tugomba twige. Hari ubwoko butari buke bigisha kwa muganga kugira ngo habeho irondoka rijanye n'amagara meza. Muri ubwo harimwo ukwiteza urushinge, harimwo kandi gukoresha ubukingirizo. Hariho kandi n'ubundi buryo kama, kandi akaba ari bwo bwiza muri ubwo bundi nababwiye, ariko ubu bukaba busaba kubwiga no kubwitondera neza. Umunsi rero naje kugira ngo dufashanye gutahura ikoreshwa ry'ubwo buryo kugira ngo tugire irondoka rijanye n'amagara meza, kugira ngo abarundi dushobore gutandukanya imvyaro vyoroshe tutabanje guca muri bwa buhinga bwo kwiteza inshinge canke gukoresha ubukingirizo. Iki nico bita planning familiare naturelle. Iki cigwa ngomba ndacigishe mu buryo bworoshe cane gushika yaho umunyeshure wese ashobora kugitahura vyoroshe. Mufate agakaye n'agakaramu kugira ngo muvyandike muri ntibate bizobafasha. Tugomba twiga icigwa ndondora mubiri, icigwa bita biology. Tugeze mu mwaka w'icumi turiko turiga icigwa ca biology, abantu bamwe basanga bafise udusoni. None rero ntihagire ugira isoni kuko mwebwe murakuze, ariko hariho abandi batipe bama banyumviriza. Ndaza ndakoresha amajambo mwebwe muraza kumva ico mvuze. Ikirundi murakizi. Abo bandi batipe ntiriwe ndavuga, ndazi neza ko bataraba inzobere mu Kirundi. Nuko rero mu muryango iyo bagomba gukoresha ubuhinga bwa planning familiale naturelle canke uburyo kama, abubakanye bategerezwa kuvyumvikanako. Ubwa mbere bategerezwa gutahura ico bita cycle mensuel. Murazi neza yuko ku mugore akomeye buri kwezi aja mu kwezi, ico bita ubutinyanka. Hari ubwoko bubiri bwa cycle, eka mbere reka tuvuge yuko ari butatu. Hari iyo bita cycle régulier niyo bita cycle irrégulier. Cycle régulier ni hajya umugore aja mu butinyanka ku mwanya kanaka abazi. Bavuga ko kenshi cycle régulier ibihe vy'amaraso bimara imisi 5. Cycle irrégulier nayo biba bitagira kanuni. Ubutinyanka buza mu gihe atavyiteguriye. Aho nyene amaregre amara imisi 5. Baravuga yuko ashobora no kumara imisi 7, ariko imisi imaze kurenga 5 ucugenda kwa muganga ukamwiganira ingene bimeze. Ibi bihe vy'amaraso harashobora kumara imisi 3, imisi 4 canke 5, biravana n'umubiri w'umuntu. Cycle ya gatatu nayo ni cycle twovuga yuko ari particulier. Muri iyi cycle umudamu canke umukobwa bafise akagorane mu mubiri. Ngaha ubutinyanka burashobora kumara ukwezi, amezi 2 canke amezi 3 butaje, bugaca buza mu kwezi kugira 4. Murumva yuko uwo aba afise ikibazo mu mubiri. Bamubaza muti kugira ngo none umuntu afise cycle régulier azi neza aho ubutinyanka bwiwe buzira yo kwifata gute mu gihe aba ariko arakoresha ubu buhinga kama. Kugira ngo ugire ubuhinga kama bwo gutandukanya imvyaro, utegerezwa kumenya yuko muri cycle y'ukwezi kimwe twita cycle mensuel harimwo ibice bitatu vy'umwanya. Igice ca mbere ni gice abubakanye bashobora kuranguriramwo amabanga y'abubatse ariko ntihabe ugusama. Iki kiringo rero mu gifaransa nico bita période probable stérile. Mu mfunyapfunyo bacita PPS. Ikiringo ca kabiri ni kiringo bishoboka ko
umukenyezi ashobora gusamiramwo imbanyi. Iki naco mu gifaransa bacita periode probable féconde, mu mfunyapfunyo ni PPF. Ikiringo ca gatatu ni kiringo igi ry'umukenyezi riba rihiye. Iki kiringo nico bita mu gifaransa periode d'ovulation canke mu mfunyapfunyo PO. Ngivyo rero ibiringo vy'ukuja mu kwezi k'umugore canke ico twokwita cycle mensuel. Mbere yo kiringo ca mbere rero iki twise PPS canke periode probable stérile, ni kiringo navuze yuko umukenyezi adashobora gusama. Aha rero mutangure kubanga amatwi neza wampaye inka. Iki kiringo rero gitangura umunsi wa mbere amaraso atanguye kuza. Naha mubona hatukura. Ujya munsi wa mbere amaregre atanguriye ko kuza canke utanguye kubona amaraso niho bita début du cycle, niho cycle ibitanguye. Voilà. Amaregre atanguye ca kiringo umugore adashobora gusamiramwo kiba gitanguye. Kubaregiriye canke ku bantu umwanya wabo uzwi ukuja mu maregre, amaregre ashobora kumara imisi 4 canke 5. Aha rero muri iyi misi utari umugabo yageseye ntushobora kumanuka ibujumbura. Numuzi nimugenda mutambagiye ibisiga. Guhera uwo musi ugaharura gushika ku musi w'9. Aho abubatse barashobora gukora igikorwa bakamanuka ibujumbura atangorane. Muri ico kiringo naho wogirante umugore ntashobora gusama. Aha berekana ko ari imisi 10 mugabo kugira ngo wikingire neza ufata imisi 9. Umunsi ugira 10 aha cuja mwikonje. Aha bandi ku munsi w'11 mugabo ugomba kwirinda neza kugira ngo wirinde impanuka zose. Ku munsi w'10 ni utangura gufata gakonji kukumanuka ibujumbura wa mayinga. Uwo munsi niwo munsi PPF itangurirako canke ca kiringo haba hariho amahirwe umukenyezi ashobora gusamiramo. Iki kiringo kiva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17. Mvuze gushika ku munsi wa kangahe? W'17. Aha muri iki gihe uramutse umanuka ibujumbura uce witegurira nibikurikira uburagura iki ingirano. Voilà. Ucubura tegura uduhuzu tw'umwana, ugura uturanje, ugure n'ubuyi. Nuko wamaye inka. Aha rero ni danje. Akurishema bandika guhera ku munsi w'11 gushika ku munsi wa 16. Ariko nababwiye yuko probability itangura ku munsi w'10 gashika ku munsi w'17. Sikuvuga ngo ni tariki ishitse neza na neza, ni probability. Birashoboka. Voilà. Birashoboka ko ku munsi w'10 ushobora kumanuka ibujumbura wijajaye ngo ni ku munsi w'11 ukazibona birakutanye. Aho rero mana yanje aho tutangura kwipanga wa mayinka. Porogaramu zishaziba porogaramu. Nizere ko turi kumwe. Ku munsi ugira 18 gushika kuwa 27 urashobora gusubira gucomoka ibujumbura. Ntangorane urugendo n'umudoge urashobora kwigira ibujumbura n'amaguru nta nikibazo. Ku munsi wa 28 amaregre abaje. Aha rero aka kantu karahambaye cyane. Mu gihe ugomba yuko umugore wawe asama, twavuze yuko ari kuva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17. Iki kiringo ga wampaye inka. Mana yanje. Akantu nariko ndababwira nakahe ngo ndabereke ryari amahirwe menshi ushobora kuvyara umukobwa canke ukavyara umuhungu.